Mwiriwe neza bakundwa inshuti zanje na bene data muri ngaha. Aha muri Managua, Nicaragua. Kuri jewe n'ihigwe rikomeye cyane kubana namwe muri uyu mwanya kugira ngo dusangire umwanya w'ikiyago tuyage ku ijambo ry'Imana, ijambo ry'Imana ya Aburahamu na Isaka na Yakobo, ariyo muremyi w'amajuru n'isi. Niyo yakoze umugambi w'agakiza ku kiremwa muntu cyose kibaye kuri uyu mubumbe w'isi, kugira ngo buri muntu ariwe ari ubugingo buzima, kuko umuntu wese n'ubugingo buzima aba mu mubiri w'inyama, kandi uwo mubiri n'inzu yiwe yo ku isi. Ariko umuntu mu by'ukuri n'ubugingo buba buri imbere muri uyu mubiri, kandi kugira ngo ubugingo bwose buzima bushobore kubaho ibihe bidashira, Imana yarakoze umugambi, integuro y'ubucunguzi biciye muri Yesu Kristo umukiza wacu. Reka rero dusome mu Itanguriro ikigabane cya 26 kuva ku murongo wa 23 ukabandanya. Dusome igice kivuga ku vyabaye kuri Isaka umwana wa Aburahamu. Haravuga hati, avayo araduga Isaka aja i Berisheba. Uhoraho amwiyereka iryo joro, aramubwira ati, ndi Imana ya Aburahamu, ntutinye, kuko ndi kumwe nawe, kandi nzoguha umugisha, ngwize uruvyaro rwawe kubw'umusavyi wanje Aburahamu. Yubaka y'igicaniro, yambaza izina ry'Uhoraho, ashingayo amahema yiwe. Naho nyene abantu ba Isaka bahimba iriba. Ese Imana yohezagira ubugingo bwacu ibicishije mu ijambo ryayo, kandi katwemerera no kuritahura. Murashobora gufata ivyicaro vyanyu. Ikigwa cyacu muri uyu mwanya ni ntutinye, kuko ndi kumwe nawe. Ivyo nivyo Imana yabariye Isaka. Mbega none ni gute Imana iri kumwe n'uruvyaro rwa Aburahamu? Kuko Imana ya Aburahamu na Isaka na Yakobo yari kubana n'uruvyaro rwose rwa sogokuruza wo kwizera Aburahamu. Mu isezerano rya kera turabona uruvyaro rwa Aburahamu rwo mu buryo bw'umubiri, arirwo rukomoka muri Isaka, Yakobo, mu bana ba Yakobo n'abakomoka ku bana ba Yakobo n'abandi n'abandi. Gutyo rero harabayeho ihanga ry'Abaheburayo, ni ihanga ryaremwe n'Imana, ariryo ryashyizwe mu isezerano ry'Imana, mu isezerano ry'Imana mu vyagezwe. Imana ya Aburahamu na Isaka na Yakobo, umuremyi w'amajuru n'isi, ni Imana y'ihanga ry'Abaheburayo. Twebwe rero turakeneye kumenya Imana ya Aburahamu na Isaka na Yakobo yabohoye ihanga ry'Abaheburayo, kuko iyo niyo Mana imwe rudende, ni Imana umuremyi w'amajuru n'isi. Mu butumwa bwiza bwanditswe na Yohana Mutagatifu turabwirwa kwirema,
ni nk'uko no mu itanguriro naho nyene ikigabane ca mbere hatubwira kwirema, haravuga hati ubwa mbere na mbere Imana yaremye ijuru n'isi. Muri Yohana mutagatifu mu kigabane ca mbere hariko haratubwira kwirema, haratubwira uwaremye ibintu vyose. Haravuga hati ubwa mbere na mbere jambo yariho, kandi jambo yahoranye n'Imana, kandi uwo jambo yari Imana. Uwo yahoranye n'Imana ubwa mbere na mbere, kandi iyi Mana n'ububasha bwose ni Imana ya Aburahamu na Isaka na Yakobo. Tubandanye dusoma, byose vyaremwe nawe, mu vyaremwe byose nta kintu na kimwe kitaremwe nawe. Muri we harimwo ubugingo, kandi ubwo bugingo bwari umuco w'abantu. Uwo muco wakira mu mwiza, ariko umwiza ntiwawakiriye. Haje umuntu yatumwe n'Imana, izina ryiwe ni Yohana. Uwo yazanywe no kuba igishinga ntahe, ngo ashingire intahe umuco, kugira ngo bose bizere kubwiwe. Uwo siwe wa muco, ariko kwari ugushingira intahe umuco. Umuco w'ukuri wakira umuntu wese wari kuraza muri iyi si. Yari mu isi, kandi isi yaremwe nawe, ariko isi ntiyamumenya. Ninde yagira aze? Hagira haze wa muco w'ukuri wakira umuntu wese, ari wo wari wararemye isi yose yiva ikagira, isanzure ryose iyo riva rikagera. Yaje mu vyiwe, no kuvuga mu ihanga ry'Abaheburayo, ariko abiwe ntibamwakiriye, ahubwo baramwanse, basaba urupfu rwiwe ku musaraba i Karuvariyo. Ninde yagira aze mu ihanga ry'Abaheburayo? Imana, umuremyi w'amajuru n'isi, Imana ya Aburahamu na Isaka na Yakobo. Mbega yagira ize gute? Reka duhava turaba ingene yagira ize. Ariko bamwakiriye bose nibo bizeye izina ryiwe. Yabahaye ububasha bwo gucika abana b'Imana. Nibo batavyawe n'amaraso canke no kwifuza k'umubiri canke no kwifuza k'umugabo, ariko bavyawe n'Imana. Abo nabizera Yesu Kristo nk'umukiza wacu, bakoza ibyaha byabo mu maraso ya Kristo, bakaronka mpwemu wa Kristo, kandi mu yandi majambo abo baronka ukuvuka ubugira kabiri. Gutyo baba bavyawe n'Imana, baba bavutse nk'abana b'abahungu n'abakobwa b'Imana mu bwami bw'Imana. Harabandanya havuga hati, kandi uwo jambo uwaranye n'Imana akaba yari Imana uwaremye byose. Haravuga hati, kandi uwo jambo yihaye umubiri abana natwe, yigize umubiri, yiyambitse umubiri w'inyama witwa Yesu, aba hagati mu ihanga ry'Abaheburayo, kandi mu yandi majambo yabaye hagati mu bwoko bw'ibiremwa abantu. Ntiyari uwundi, yari Emmanuel, nk'uko biri muri Yesaya ikigabane c'indwi umurongo wa 14, kuko yari umwana w'inkumi. Nico gitumye Uhoraho ubwiwe ari wagira bihera ikimenyamenya, ikimenyetso. Raba inkumi zosama inda ivyara umwana izomwita Emmanuel, ariryo risobanurwa ngo Imana iri kumwe natwe. Imana yarabanye n'ubwoko bw'ibiremwa abantu imeze nk'umuntu, yitwa Yesu, kugira ngo ikore igikorwa cy'ubucunguzi ku musaraba i Karuvariyo, gutyo idukure kw'ivyaha vyacu, iduhe ubugingo budashira, kugira ngo uwumwizera wese ntapfe rubi, ariko agire aronka ubugingo budashira. Uburyo bumwe rudende bwo kuronka ubugingo budashira ni Kristo. Kristo atahari, ikiremwa muntu, ubugingo bw'umuntu bwopfa ibihe bidashira. Ariko hamwe na Kristo, ubugingo bw'ikiremwa muntu buzobaho ibihe bidashira. Rero umuntu arakenera kumwakira nk'umukiza wiwe mu gihe aba yemerewe kubamwo. Rero Imana izokwamana n'uwo muntu iminsi yose y'ubuzima bwiwe, kandi ntategerezwa gutinya mu mwanya n'umwe w'ubuzima bwiwe, kuko Imana ibiri kumwe nawe. Ntutinye, kuko ndi kumwe nawe. Yo iri kumwe na mwebwe hariya imbere mu buzima bwanyu, kandi irabarinda, ikabazigama, ikabarongora mu buzima bwanyu bwo ku isi, kugira ngo mubeho ubuzima buhwanye n'umugambi w'Imana n'ijambo ry'Imana. Mubeho mu gihe n'ikiringo mwemerewe kubamwo, nk'uko bihwanye n'umugambi w'Imana uhwanye n'igihe umuntu aba abayemwo. Gutyo Imana iri kumwe namwe, mwebwe umuntu nk'umuntu ku giti ciwe,
vyongera iri kumwe n'ishengero ryayo mu gihe mwebwe mwemerewe kubamwo, kandi Kristo ari mu ishengero ryiwe. Nico gituma abwira ishengero ryiwe nk'uko ababwira mwebwe nk'umuntu umwe ku giti ciwe ati ntutinye kuko ndi kumwe nawe. Mu ntambo kuja mu yindi, Kristo yagumye ahari muri mpwemu yera mu ishengero ryiwe, kandi yagumye abari imbere muri buri mwana w'umuhungu n'umukobwa w'Imana muri mpwemu yera. Rero ryaba ishengero rya Yesu Kristo canke umuntu yizeye Kristo, uwugize ishengero rya Yesu Kristo, nta kintu na kimwe kiriho cotuma atinya. Rero iyo Imana ivuze iti ntutinye, nuko haba hariho ingorane kanaka, icyago kanaka gishobora gutuma umuntu agira ubwoba akumva atinye, agashobora kumva azazaniwe bimuyobeye. Ariko ntutinye kuko ndi kumwe nawe, niko Imana yabwiye Isaka, kandi niko ibwira na buri umwe wese mu bizera umukunda wacu Umwami Yesu Kristo. Rero nimwitegereze mu gihe ujya mu kindi, muri iyi shusho Revera William Branham yakoresheje kugira ngo avuge ubutumwa bwitwa ngo igihagararo cy'umuntu atunganye, yarayikoresheje no mu bundi butumwa mu bindi bikorane. Kuri iki gicapu, kuri iyi shusho aradushushanyiriza ishengero rya Yesu Kristo ririko rirakura nk'umusozi muremure mu gihe ujya mu kindi, kugeza rishyitse mu gihe cy'ibuye rikomeza imfuruka. Aricyo gihe twebwe twemerewe kubamwo muri iki gihe cya nyuma. Uku nyene niko n'ingoro ya Salomo yari imeze, aho ubwenge bw'Imana bwagaragariye. Umuntu uwo ari we wese azi ibanga ry'ingoro ya Salomo, uyo azomenya n'ibanga ry'ishengero rya Yesu Kristo, kandi azomenya ibanga ry'umugambi w'Imana wo Yesu Kristo yagumye ariko arakora mu ntambuko uja mu yindi. Kuko ingoro ya Salomo ni ihema Mose yubatse. Iyo ngoro n'ishusho n'urugero bishushanya ingoro yo mu ijuru y'Imana, kandi vyongeye mu yandi majambo iyo ngoro ishushanya ishengero ry'Umwami Yesu Kristo. Kristo rero ubu ariko arubaka ingoro yo mu buryo bw'impwemu uva mu gihe uja mu kindi, nk'uko Mose yubatse ihema na Salomo akubaka urusengero, bakagwegurira Imana umwe wese mu gihe yabayemwo. Rero ubu naho Kristo ariko arubaka ingoro yo mu buryo bw'impwemu uva mu ntambuko uja mu yindi, kandi Kristo ari kumwe n'abantu biwe bahwanye na buri ntambuko. Nicyo gituma avuga ati ntutinye ndi kumwe nawe. Ari kumwe na buri mwana w'umuhungu n'umukobwa w'Imana muri buri gihe, kandi aba ari kumwe n'ishengero ryiwe nk'umubiri w'ibanga w'abizera. Rero ubu twashitse mu gihe cya nyuma, mu gihe cy'iherezo. Twageze ku munsi w'iherezo mu gihe cy'ubuye rikomeza imfuruka, kandi nk'uko buri gihe cyashikijwe muri kahise, Imana ikarungika intumwa yo muri buri gihe no muri buri ntambuko. Intumwa y'Imana yahaye ubutumwa buhishuwe burungikiwe abantu bayo kugira ngo ihamagare yegeranya abatonzwe bo muri buri gihe, gutyo yubake iyo ntambuko y'ingoro yo mu buryo bw'impwemu ya Yesu Kristo. Nimwitegereze, harabayeho ikibanza aho Imana yari iri kumwe n'abantu bayo n'ishengero ryayo, iri kumwe n'intumwa yayo. Rero ubu twashyitse mu gihe cya nyuma, aho Yesu Kristo ari kumwe natwe muri Amerika Latine na Karayibe, mu kuremwa ukubakwa kw'ikibanza cyahera cyane cy'ingoro yiwe yo mu buryo bw'impwemu. Rero ntimutinye, ntutinye kuko Imana ya Aburahamu na Isaka na Yakobo, marayika w'Uhoraho, marayika w'isezerano Yesu Kristo muri mpwemu yera, ari kumwe natwe muri Amerika Latine na Karayibe, ariko ararema, ariko arubaka ikibanza cyahera cyane cy'ingoro yiwe yo mu buryo bw'impwemu akoresheje amabuye mazima, ibiremwa abantu Abanyamerika Latine na Karayibe. Kandi naho bamwe boba baragiye mu bihugu kanaka cyangwa mu migabane kanaka, naho nyene ubutumwa burabashikira, ubutumwa buhishuwe, kandi barahamagagwa bakegeranywa bagashigwa mu mubiri w'ibanga w'Umwami Yesu Kristo. Twabonye aho tugeze mu mugambi w'Imana muri iki gihe cya nyuma. Rero Amerika Latine na Karayibe ifise ihigwe ryo kuba ikibanza
aho marayika w'uhoraho, marayika w'isezerano, jambo wahoranye n'Imana akaba yari Imana, kandi jambo wahoranye n'Imana akaba yari Imana uwaremye byose, mwoba muzi uwo ari we. Si uyundi ni Imana ya Aburahamu na Isaka na Yakobo iyabohoye ihanga ry'Abaheburayo ikabakura mu buja muri Egiputa. Kandi uyo ni umuntu wo mu bundi buringanire, umuntu wo mu buringanire bwa gatandatu, ariwe mu nyuma yigize umubiri akaba hagati mu ihanga ry'Abaheburayo kandi yamenyekanye ku izina rya Yesu. Yesu Kristo yari ijambo wahoranye n'Imana akaba yari Imana yigize umuntu, yigize umubiri muri ubu buringanire bwo ku isi. Ariko we yaravuze ati, imbere y'uko Aburahamu abaho jewe namye ndiho. None ni gute Yesu yari ariho imbere ya Aburahamu? Yesu yari ariho imbere ya Aburahamu ari mu mubiri we wa teofaniya mu buringanire bwa gatandatu, ari uwo mubiri usa n'uyu mubiri wacu ariko wo mu bundi buringanire, kandi ari muri uwo mubiri wa teofaniya mu bundi buringanire wo mu buringanire bwa gatandatu. Aho niho yaremeye isanzure ryose iyo riva rikagera. Rero nimurabe uwo ari we umukondo wacu Mwami Yesu Kristo. We ni marayika w'uhoraho, marayika w'isezerano, uwigize umuntu muri ubu buringanire bwo ku isi kugira ngo akore igikorwa cy'ubucunguzi ku musaraba i Karuvariyo. Kristo ntiyari umufana na gato, ntiyari umufana n'umwe kanaka yabonekeye muri iriya minsi. Yari Imana ya Aburahamu na Isaka na Yakobo, yabonetse iri mu mubiri w'inyama witwa Yesu. Ni umuremyi w'amajuru n'isi, nicyo gituma amazi yamwumvira, ikiyaga, imiyaga, ibyaremwe byose byaramwumvira we avuze. Mbere n'igihe yabavugishije abantu bagwaye akababwira ijambo ryo kubakiza, baca bakira. Nimwe mu mbi nazo zaramwumvira azitegetse gusohoka ngo zive mu bantu. Kubera iki? Kuko we ni Imana ya Aburahamu na Isaka na Yakobo iyigize umuntu iba hagati mu ihanga ry'Abaheburayo kugira ngo ikore igikorwa cy'ubucunguzi ku musaraba i Karuvariyo, ku bw'ineza y'umwe wose wo muri mwebwe no ku bw'ineza ya jewe nanje, kugira ngo ubugingo bwacu ari bwo twebwe mu by'ukuri, kugira ngo ntibupfe ahubwo bushobore kubaho ibihe bidashira buri kumwe n'Imana mu bwami bw'Imana. Ntutinye kuko ndi kumwe nawe. Ayo n'amajambo y'Imana ya Aburahamu na Isaka na Yakobo, ayo yabwiye Isaka, kandi niyo ibwira n'umwe wose wo muri twebwe. Yo iri kumwe natwe, iri kiraduha ubugingo budashira kugira ngo dushobore kubaho ibihe bidashira, tubane nayo mu bwami bwayo bw'ubwiza. Rero uwutizeye aba yamaze gutsindwa n'urubanza, kuko ataba yizeye umwana w'ikinege w'Imana. Nimurabe, ni ikibazo cyo kwizera cyangwa kutizera. Si ikibazo cyo kugira ubwenge bwinshi bwa kimuntu, ni ikibazo cyo kwizera kugira ngo umuntu abeho ibihe bidashira ari kumwe n'Imana mu mubiri uhoraho utabora udapfa, cyangwa areke kubaho. Kandi higwe tuba turifise igihe tuba turi ko turaba kuri uyu mubumbe w'isi. Nicyo gituma twaronse umubiri umara igihe gito upfa kandi ubora, kugira ngo turi muri uyu mubiri turondere ukudapfa, ubugingo budashira aribwo buri muri Yesu Kristo. Udakoresha neza iminsi Imana yamuhaye kugira ngo abe muri uyu mubiri upfa, uyu nta burenganzira aronka bwo kubaho ibihe bidashira. Kandi ibyo Yesu Kristo niwe yabigenye, kandi twebwe rero ntitwoshobora gukina kuri kazoza kacu gahoraho. Dutegerezwa kugategekanya neza, kuko nimba turi muri iyi mibiri ipfa duca mu marushwa, niki cyotuma tudakoresha neza umwanya kugira ngo duhure n'ubugingo budashira, tuzobeho ibihe bidashira mu isi itagiramwo imibabaro, mu kibanza kiri cy'umunezero mu nganji y'ubwiza y'Imana. Kandi twebwe twese turafise iryo higwe.
nimwitegereze muri Yohana mutagatifu ikigabane cya 3 umurongo wa 14 haravuga hati kandi uko Mose yamanitse inzoka mu bugaragwa niko n'umwana w'umuntu akwiye kumanikwa ngo umwizera wese ahabwe ubugingo budashira. Kuko urukundo Imana yakunze abari mu isi ariko rwatumye itanga umwana wayo w'ikinege ngo umwizera wese ntazapfe rubi ariko ahabwe ubugingo budashira. Ni gute umuntu azoshobora kuronka ubugingo budashira yizeye umukunda wacu umwami Yesu Kristo n'ikimazi ciwe cyatangiwe ku musaraba i Karuvariyo? Kuko Imana itatumye umwana wayo gucira abari mu isi urubanza ariko ngo abari mu isi bakizwe nawe. Umwizeye ntazotsindwa n'urubanza ariko utamwizeye aramaze gutsindwa kuko atizeye izina ry'umwana w'Imana w'ikinege. Mbega murabona ko ari ikibazo cyo kwizera cyangwa kutizera? Utizeye aba yamaze gutsindwa n'urubanza kandi arahomba uburenganzira bwo kubaho ibihe bidashira. Uwizeye nawe ntatsindwa n'urubanza ahubwo aronka ubugingo budashira kandi azobaho ibihe bidashira ari kumwe n'umukunda wacu umwami Yesu Kristo. Mbega murabona ko bidakenegwa kujya kwiga muri kaminuza ngo umuntu aronke impamyabushobozi ya doktora kugira ngo aheze amenye ingene yobaho ibihe bidashira. Imana ibikora ari ibintu vyoroshe biciye bugufi kugira ngo umworo n'umutunzi uwize n'uwutize baronke amahirwe amwe yo kuronka ubugingo budashira. Turashobora kubona rero ko dukeneye kwizera kugira ngo turonke ubwo bugingo budashira. Kristo muri Yohana mutagatifu ikigabane cya 5 umurongo wa 24 aratubwira ati nukuri ndababwire uwumva ijambo ryanje akizera uwantumye niwe afise ubugingo budashira kandi ntazoshigwa mu rukinja ariko abavuye mu rupfu ashitse mu bugingo. Mbega murabona byose ingene biciye bugufi vyoroshe kugira ngo gutyo twese turonke ihigwe rimwe lingana. No mu kigabane cya 6 umurongo wa 39 kugeza ku wa 40 muri Yohana Kristo aravuga ati kandi icyo wantumye agomba ngiki agomba yuko mu byo yampaye byose hatagira na kimwe kinzimirana ariko ngo nze nkizure ku munsi w'iherezo. Kuko iki aricyo data agomba yuko ubona umwana wese akamwizera agira ubugingo budashira nanje nkazomuzura ku munsi w'iherezo. Ni ukuvuga ko umuntu iyo yamaze kwakira Kristo nk'umukiza wiwe aba yategekanije kazoza kiwe kandi aba afise ubugingo budashira ntazoshigwa mu rukinja kandi umubiri we ufadika upfuye nta ngorane n'imwe aba agize. Kristo ngaha aravuga ati nanje nzomuzura ku munsi w'iherezo. Mbega none umunsi w'iherezo n'uyuhe? Ni ikimpumbi kijwe kuva kuri Adamu kugeza ubu kikaba ari n'ikimpumbi cya gatatu kuva kuri Kristo kugeza ubu. Kuko umunsi umwe imbere y'Imana ni nk'imyaka igihumbi n'imyaka igihumbi ni nk'umunsi umwe niko bivugwa muri Petero wa 2 kigabane cya 3 umurongo wa 8. Aranabivuga n'umuvugishwa n'Imana Mose muri Zaburi ya 90 umurongo wa 4. Turashobora kubona rero ko Imana ya Aburahamu na Isaka na Yakobo ariyo yigize umubiri kaba hagati mu ihanga ry'Aburayo ikamenyekana ku izina rya Yesu. Iyo niyo iduha ubugingo budashira kandi iratubwira iti ntutinye kuko ndi kumwe nawe. Ntutinye kuko ndi kumwe nawe. Yo iri kumwe natwe kugira ngo twebwe dushobore kubaho ibihe bidashira kugira ngo ubugingo bwacu bushobore kuzobaho ibihe bidashira.
ku munsi w'iherezo we aravuga ati nanjye nzomuzura ku munsi w'iherezo. Ni ukuvuga yuko umuntu yizera Kristo apfuye nta ngorane n'imwe aba agize, azozuka ku munsi w'iherezo ari mu mubiri uhoraho udapfa utabora kandi uhawe ubwiza umeze nk'umubiri w'umukunda wacu umwami Yesu Kristo. Kandi ubwo ni ubwoko bw'umubiri wo ku rwego rwo hejuru cyane ubaho, kuko hari ubwoko butatu bw'imibiri. Umubiri ufadika upfa ubora ari wo mubiri dufise. Hariho umubiri wa teofaniya cyangwa wa kimarayika wo mu buringane bwa gatandatu. Hariho n'umubiri uhawe ubwiza. Umubiri uhawe ubwiza nibwo bwoko bw'umubiri umukunda wacu umwami Yesu Kristo afise uhereye igihe we yazuka. Kandi ubwo nibwo bwoko bw'umubiri twebwe twese tuzoronka nitwamara guhindurwa twebwe abariho turi bazima, abapfuye bizeye Kristo nabo bazukiye mu mibiri itabora. Gutyo twese tuzoronka ishusho na kameremere by'umukunda wacu umwami Yesu Kristo. Turashobora kubona rero ko kuwizera Kristo ko hari imigisha ikomeye cyane, kuko abo nibo bafise uburenganzira bwo kubaho ibihe bidashira, kuko barahuye na Kristo ari we bugingo budashira. Utakoresheje neza iminsi yiwe ngaha ku isi kugira ngo ahure n'ubugingo budashira, uwo yarahombye ubuzima bwiwe, yaratakaje umwanya wiwe ngaha ku isi. Ntiyatahuye ko yaje kuri iyi si azanywe n'intumbero, aje kubw'intumbero y'Imana kugira ngo ahure n'ubugingo budashira, kugira ngo ubugingo bwiwe buzobeho ibihe bidashira buri mu mubiri umushasha kandi uhoraho. Turabona rero muri Yohana Mutagatifu ikigabane cya 11 umurongo wa 23 kabandanya, Yesu ariko aravugana na Marita mushiki wa Lazaro igihe Lazaro yari yapfuye yahambwe mu isenga canke mu mva. Yesu aramubwira ati musaza wazozuka. Marita aramwishyura ati ndazi ko azozuka mu izuka ryo ku munsi w'iherezo. Yesu aramubwira ati ni jewe kuzuka n'ubugingo, unyizera niyo yoba yarapfuye azobaho, kandi uriho wese anyizera naho azokwigera apfa gushitsa ibihe bidashira. Urizeye ivyo? Nawe Marita ategome mugenzi, nizeye kuri Kristo umwana w'Imana umwe wo kuza mu isi. Kandi abantu bizera Kristo nk'uko na Marita nawe na Mariya na Lazaro bari bizeye Kristo, bafite isezerano y'uko imibiri yabo ifadika mu gihe ipfuye bazozuka ku munsi w'iherezo, nk'uko Lazaro nawe yazutse muri kiriya gihe. Lazaro yarazuwe na Yesu, amwerekana nk'ishusho n'urugero rw'ivyo Kristo azokorera abo bose bamwizera abapfuye mu buryo bufadika. Muri iki gihe cya nyuma, Imana ya Aburahamu na Isaka na Yakobo ariyo mukundo wacu umwami Yesu Kristo, ari we marayika w'uhoraho yigize umuntu, yigira umubiri umuntu wo muri ubu buringanire. Mu byahishuriwe Yohana ikigabane cya 22 umurongo wa 16 aravuga ati jewe Yesu ntumye umumarayika wanje gushingira intahe mwebwe ivyo mu mashengero. Muri iki gihe cya nyuma, nk'uko mu bihe byarenganye yarungitse abamarayika ntumwa, ni ukuvuga abantu intumwa nka Pawulo mutagatifu n'izindi ntumwa, kugira ngo biciye muri bo Kristo muri mpwemu yera yigaragaza, ahamagara, yegeranye intama ziwe zo mu banyamahanga. Muri iki gihe cya nyuma Kristo aratubwira ati jewe Yesu ntumye umumarayika wanje gushingira intahe mwebwe ivyo
mu mashengero. Kandi umumarayika w'umwami Yesu Kristo ari we muvugishwa w'ikiringo cy'ubwami muri iki gihe cya nyuma aza ku ishengero rya Yesu Kristo arungitswe na Yesu Kristo kugira ngo arishingire intahe y'Imana ya Aburahamu na Isaka na Yakobo, arimenyesha ibintu byose iby'Imana ya Aburahamu na Isaka na Yakobo ifise, kugira ngo twebwe tubimenye muri iki gihe cya nyuma, kugira ngo gutyo Imana ya Aburahamu na Isaka na Yakobo biciye mu mumarayika ntumwa wayo itumenyeshe ibintu byose bigiye kubera muri iki gihe cya nyuma, nk'uko bihwanye n'ubuvugishwa bwa Bibiliya buhwanye n'iki gihe cya nyuma. Kandi kubera ko uwo mumarayika ntumwa azoza asizwe na mpwemu w'Imana, Kristo marayika w'isezerano, marayika w'uhoraho, azoba agaragariye muri uyo mumarayika ntumwa, azoba ari hagati mu ishengero ry'iwe. Kandi Kristo biciye mu mumarayika ntumwa wiwe azobwira ishengero ry'iwe ati ntutinye kuko ndi kumwe nawe. Kandi aratubwira n'umwe wese wo muri twebwe nk'umuntu ku giti ciwe ati ntutinye kuko ndi kumwe nawe. Marayika w'uhoraho, marayika w'isezerano, Yesu Kristo umukiza wacu ari kumwe natwe muri iki gihe cya nyuma, agaragariye mu ishengero ry'iwe mu gihe cy'ubuye rikomeza imfuruka. Kandi aratuma umumarayika ntumwa wiwe kugira ngo ashinge intahe y'ibi bintu byose, kandi kugira ngo atubwire ati ntutinye kuko ndi kumwe nawe. We araduhishurira ibi bintu byose bigiye kuba. Nimurabe mu byahishuriwe Yohana 22:6 haravuga hati arambarira ati ayo majambo nayo kwizegwa n'ay'ukuri, kandi umwami niyo Mana igera impwemu z'abavugishwa nayo, yatumye umumarayika wiwe kwereka abagurano biwe ibigira bibeho vuba. Yatumye nde? Umumarayika wiwe. Kubera iki? Kugira ngo amenyekanishe ibintu bitegerezwa kuba vuba. Nta muntu n'umwe azoshobora gutahura ibintu bigiye kubera muri iki gihe cya nyuma, ari byo byamaze kuvugwa muri Bibiliya, uretse gusa bimenye biciye mu butumwa buhishuwe bwa Kristo, ubwo ahishurira umumarayika ntumwa wiwe kandi akabuhishura biciye mu mumarayika ntumwa wiwe muri kino gihe cya nyuma. Kuko uwo mumarayika ntumwa arungikwa na Yesu Kristo azanye guhishurwa kuvuye ku Mana, uguhishurwa kw'ibintu bigiye kubera muri iki gihe cya nyuma. Kandi turiko turumviriza ijwi rya Kristo biciye mu mumarayika ntumwa wiwe, aho hazoba hariko harahishurwa ubuvugishwa ivyanditswe bihwanye n'iki gihe cya nyuma. Kandi ugutahura kwacu kuzoba kuriko kurakingurwa n'imitima yacu kugira ngo dushobore gutahura ibintu bigiye kubera muri iki gihe cya nyuma. Gutyo duhamagagwe, twegeranywe, dutegurwe kugira ngo duhindurwe muri iki gihe cya nyuma, kandi tujanwe na Kristo mu birori by'ubukwe bw'umwagazi w'intama mu ijuru, mu kuzamurwa cyangwa kunyakugwa kw'ishengero ry'umwami Yesu Kristo. Ntutinye kuko ndi kumwe nawe. Uko niko Imana ya Aburahamu na Isaka na Yakobo yavuze mu ijambo ryayo. Kandi Imana ya Aburahamu na Isaka na Yakobo si kindi ni umukunda wacu umwami Yesu Kristo. Imana ya Aburahamu na Isaka na Yakobo iyigize umuntu, iyigize umubiri, ikaba hagati mu ihanga ry'Abaheburayo, kandi yamenyekanye ku izina rya Yesu Kristo umukiza wacu. Ari we agira ati ntutinye kuko ndi kumwe nawe. Kuri jewe ryari ihigwe rikomeye cyane kubana namwe muri iri joro, ndiko ndabashingira intahe y'Imana ya Aburahamu na Isaka na Yakobo, intahe y'umukondo wacu umwami Yesu Kristo. Ari we yagize ati ntutinye kuko ndi kumwe nawe. Umumarayika w'umwami Yesu Kristo rero si umwami Yesu Kristo we gusa, ni igikoresho cya Yesu Kristo kugira ngo Kristo amuhishurire umugambi wiwe kandi amusige, amukoreshe kugira ngo biciye mu mumarayika wiwe amenyekanishe umugambi we wose, awumenyeshe ishengero ryiwe
muri iki gihe cya nyuma, kandi aheza abwire ishengero ryiwe ati ntutinye kuko ndi kumwe nawe. Ndabashimiye cyane ko mwaneze amatwi mubikunze, inshuti bakundwa bene data muri ngaha. Kandi ese imigisha ya ndiho Imana ya Aburahamu na Isaka na Yakobo, imigisha iva ku mukundo wacu Mwami Yesu Kristo, ese yoba kuri mwebwe mwese no kuri jewe nanje, kandi we abandanya kutumenyesha ibintu byose bigiye kuba vuba muri iki gihe cya nyuma, kandi atwungura ubwenge, kandi adutegure kugira ngo duhindurwe tujane na Kristo mu birori by'ubukwe bw'umwagazi w'intama. Ndabisabye mu izina rihoraho ry'Umwami Yesu Kristo. Amen kandi amen. Ndabashimiye cyane bundi bushasha kubwo kuba mwanteze amatwi mubikunze, kandi mubandanye mugira ijoro ryuzuye imigisha y'Imana ya Aburahamu na Isaka na Yakobo, ariyo umukundo wacu Mwami Yesu Kristo. Imana ibahezagire kandi barinde ibazigame mwese.